uku niko twagenda tugana mu kigo inshuti ya bose, ikigo gisanzwe kivuza imiti kama. Tukiyashika twahasanze umwe mu bamama baje gushinga intahe y'ukuntu bakize ingwara bari bamaranye igihe kitari gito ya diabete. Uku niko rero bagwanye mu nda, baramukanije n'akamwemwe kenshi cyane n'umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose. Nkuko mubibona ko wari umunezero ugeretswe ku wundi. Hari anye umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose bagwana mu nda n'uwo muvyeyi. Ikimenyetso cyo gusenga hariya kiratangwa. Hariya anye n'ivyishimo vyinshi bagenda bagana ku cicaro kugira ngo baganire neza, umuvyeyi yiganire umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose, ndetse umuvyeyi akaba yari yaje agemuye canke azanye utuyoba, ibiyoba vyo guhekenya, aho mubona ko umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose nawe yahise atangura gufungura guhekenya ivyo biyoba kugira ngo umumama amuganirire, amubwire ubu uko yiyumva nuko ningene yakize ingwara yiwe ya diabete. Nuko nakurandiriye imbere yo gukurikirana ikiganiro canke ikiyago umumama yaganirije umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose. Ndanakwibutse ko wowe utaradufyondera ahanditse sabone canke subscribe kuri inshuti ya bose TV ko wabikora. Ikindi naco gikenewe ko ikiganiro imbere yo kucumviriza canke uhejeje kucumviriza wogisangiza bagenzawe, kuko bibari nkenegwa, kuko hari gihe usanga hariho abagwayi bari mu ntara zitandukanye kumbure bataramenye neza na neza ico kigo ingwara zivura, aho tuzi ko bavura ingwara nyinshi zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, typhoid n'izindi nyinshi cyane basanzwe bavura. Reka rero ntabarandiriye dukurikirane iki kiganiro canke ikiyago umumenyesha makuru w'ikigo inshuti ya bose yagiranye n'uwo muvyeyi. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka, akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Naniwe aho ha ariko mugabo warahiriwe muteye umutonodera umugabo da wari byo nakize za kumushira ku bibero oya kumushira ku murongo mandi kese nibyo sazaga akamushinga nawe waje oya nza kuyongera ku bibero oya Rane ibukwe Ndabemeze kututaraki oya no muzi nahegera ahegera ntari umutere n'inkuru oya nisigaye ndara mu gikoni uko ko ntagoye kumenya igitanda kiri ndiko ndakira ubitana ntwari ukicaye oya nukuri ari byawe n'ingora uracika umugombo ugacika umukono nayo ubu none uriye gitanda meze gute ako kaba kuzobara musomye musare n'inkumi imana gutakoze ya meti yacu rero tibura diabete gusa oya mbere bashikura byose ego kweri muyambwira mucamba none abyakire gute kuko nageze kumva yuko umenga ntiyabyemera mutama waratanguye kubyemera kuko nawe ni ibintu byinshi bihinduka abona ni byinshi yego nukuri kw'Imana kandi nzomushimira cyane naho nzandi kumpera burya tabawe ega jemba nashitse ngaho imyaka burya arambwira ati genda ku nshuti ya bose nkamugaya niwe wanka none kugira ngo umva gahengwe cyafashe umwanya ungana gute kuri iyi miti iyi wanyu wana kuva aho ndayitanguriye ukuri umva umubiri warutagwe kumera nk'uko bakugatarara tuvuge nk'ubu ndyamye n'intoki nazigize uko kugira ndazikureyo ugashumenga n'ibiki mu kugorora nkababara kwanza guhera nk'umwanya naziseguye kugira ngo nkaza ndagira uko kugira ngo ibinyanya byohera aha gutya nungaha mu ngingo ndiko ndatambuka
haca ngomba kwinaga ingufu zimperanye haza ibintu bikamanya ukuboko bigasatura ukuboko nteruye ikintu nkacana canke bigahanyura itako ndiko ndatambuka navyitanze kuvyumva haca nicara n'ingoga hagara nk'amasaha abiri ntarava hasi itako mega ryakorotse none uretse wafashwe gute mu gufata kuko diabete n'abantu benshi bazigwaye batazi n'ingene zifata jewe ahubwo nibaza ko yafashe imyaka sindabimenye urabona ko natanguye kwivuza aya maso nivuje amaso agahumura haheze nk'amezi 5 6 canke umwaka bagacambwira bati nkaca subirayo guhindura amarori n'ikibuye naragiye abazungu barampima bampimye ico gihe nagomba guhuma nyene burundu bampimye baca bavuga ngo bariko baravuga mu gifaransa muga nkavyumva mugabo n'agafaransa wakazi sindabishure oya ntavyonzi mugabo nkumva ko bavuga bati diabete ni nyinshi uravyumva muga nanje kubera ntumva inguvu n'ubuzima ivyo ntivyanja muguri wigeze ico gihe n'umuti wa diabete wafata oya nta niyo nigeze nipimisha uvuga kupimye mu maso urabibona niho rero nashika muhira nkabwira mutama akambwira ati burya rero shaka wewe kuri uwo mubiri ufise nari mfise ibiro tishupa ndakubita inyama umuziki ni wa muziki ibikorwa ndabandanya none jewe ico gisukari ibikorwa byo mu gitari byose mirimo ndarangura abo gaca nka kesha abanga be none bose ndaje mabavyi wahagwa diabete none nivyo bintu byoza gute inkono ndayiterura nibikorwa byose ndabishoboye tugiye Bujumbura kurangura nta wese nja kugenda nareje ko niba mfise ingufu kabisa n'uwo twokubitana ico gihe wari ufise ikibazo c'amaso gusa mugabo nari mfise kasi kasi nari ndayifise kweri ni yakera muga yoyo kweri abaganga sinobesha urumva yari yasaze kubera diabete ariko bari neza wamenye diabete kwigwaye ryari diabete ndabimenye ubu nyene ubu ntana ko nabimenye ku itariki 28 zo kucenda ku mwaka uheze numva umwaka utagira uhere umwaka ugira uhere kwindwi umva hasigaye abibwira umwaka ubimenye urumva ko imbere yaho bayikuvugamwo nubwo wagenda wivuza yego none hajya kunyaka ngaho oya ndakuze n'ukuri ndakuze mugabo nihagera aho ntahindukiza umugabo tatuwaha imyaka irameranye mugabo ubu nyene numva yuko ikwezi kiri diabete yakugiriye nabi kuva muri ico gihe mba kuva kuri izo tariki 28 z'ukwicenda urumva ko mwaka nyanda umare nabamaze gusama nk'inzoga iyi misi nk'ibiri aha abuca aha karababara cyane aha nkababara hamwe menga no hatubika igikwemo ndiko ndagenda ndiko ndahema nkumva nyene aha kweri nkumva menga n'umuntu yakubise bisanzwe harabotse urumva sinaribwa wamenga n'umuntu yakubise harabotse amaguru atangura guhinduka asa nico kirataho yirabura oya bakamace bintu nibiki nticura sako ku maguru agacaza amaraso asuku acambwira ngo nta muntu rukangira wawe wicuye sako urabe ngene amaraso wabonye amaguru yahinduye ntuze nahora ninzabe ku maguru none ngurabe amaraso iyo nasa nakubwiye ngo genda ku nshuti yabose buranga ahubwo sindagusanga ino ngaha ngo tugende ku kazi wewe wari waranze ngo ntusubire kunihira ngaho ngo tugende ku kazi none wewe wankakuta ku nshuti yabose kubera abana batize twebwe twize gusasa igitanda ko tugowe none mwiza gusasa igitanda gusa none oya haka ibibazo jeje hakumenya kugira ngo muganga ndavuga ati ntuzoje ku giti ya bose wari umubwiye iki uruva
muganga jera ubwiye nti muganga ntijaho mwamvuriye ni kweli ntigera mva byananiranye none ko mumvura mugabo ikanko nakira umugabo n'ubuzima bwanje bugatera buzima hegara je ndacari muto ndashaka kibazo wari ufite cyari cy'umugabo gusa bakazotwenga hamwe benda ndakuhwera najabona nawe none nimewe nanigwa nukwakira umushinga nawe wanje nanigwa nugushira isafuriya kumba bo none je nkumva uko kubaka kutagira kona nini ntabwo mbere ndabara mwe mugira mu nsambuze none hani mwo none bari bakuje ngo ntutobwira bagwengwise ngo sinzoze kunywa umuti w'ikirundi kujiti yabo oya ku mugabo wawe bakubwira ati ntuzorangura ayo mabanga naye rangura bijya kuya cyangwa buza mvise ega n'umuntu ahekenye icyo badaganura amenyo twawe na diyabete none gasha numva ko ari indwara mbi none sha igisoposopo cyane ubu ndagisomagura ndagisomagura sha nkaryohe ese ko bico wariye sha birakuye none mbwira rero urashite mu nshuti ya bose bakwakiriye gute inshuti ya bose nukuri baranyakiriye barampanura nziza kandi wiyubasha kuri izo mpanuro mutanga ziri n'akamaro wiyubasha ukubahiriza n'umubiri wawe kubera ubushaka kugira amagara neza impanuro mutanga ngaha zirafise ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu ufise disipline yisho bakubujije mugabo icyo nabonye ufise inda ndende ko baciye umugani bati indangari n'ibanga ntibane ufise inda ndende na kino uri urakora ntacyo kumarira kubera uba uri kurareba ku mpanuro bakubarira mugabo izo mpanuro zikurikije ukuri hariho akamaro kanini kandi karenze gusumba nako kwa muganga none aha bagwaye impanuro gusa nizo zagukijije canke bagwaye n'umuti impanuro bampaye narazigendeye ko n'umuti bampaye kwanya mpanuro uwo muti nawo ucuzura agakura ucuja mu buzima bwanje uraraba imikorobe yose iriyo ubu uriko urahanagura ndumva kweri hamwe nironka nk'agafaranga ngo nishishikara ubuzima bwanje ndumva umubiri wanje yuko nzosubira mu myaka 15 tukireshanya na mutama yego ariko abantu nawe urakunda nari naranizwe wamaze igihe kingana gute udashobora kurangura amabanga yawe n'umugabo amabanga y'abubatsi ni ukuri jewe ntagira umugabo iyo mba narongowe n'umuhungu w'ubu twari kubaka bene twebwe oya tuba twari oya ko umuhungu w'ubu kugira yihanganire ibintu nk'ibyo biragoye wamutama nawe kubera amaze kumenya ibintu by'ubuzima akamenya n'ingorane zo mu rugo zishikira umuntu yarabyakiriye igarihangana hanyuma y'ikigo yagiye yarangwanye ko arangwanira gushika havuga ati imana ibiri kirabikora gusa na wewe ntiwari wasi umunezero ntiyari wewe ati imana ibiri kirabikora uwo munezero wari warabuze kugira ngo usubiremo oya ndagomba kumenya umwanya yihanganye wangana gute igihe ibintu byo kurangwa amanga y'abubatsi byahagaze n'igihe byasubiye kuza haci umwanya ungana gute nagisha ntiwumva yuko twe twijamira nk'intuze nk'ibipupe hiryamira nyine nk'ibipupe hanyuma bukeye none abishatse akakubwira wewe oya je numva umenga mbere sinzi ibyo ariko arambarira kwera andumviti reka reka namubwira nti mwana wa mama je nukuri naranamubwiye nimba bikunda urigira mu gahinga nukuri nararivuze kubera jewe ubwo bushobozi ntabwo ngifise wenyene yanyishije ati mwana wa mama ati burya ngiye mu gahinga ati burya wobuhire yabwo ubwo yarafise ikibazo gusa nawe nahavuga ati nta kundi je mu bwabo bona jewe ndarusha akubwiye yego bona jewe ndarusha nodukora mu cyo nyine umugabo wawe tukaganira hama akambwira ntahe ikuntu nyene yabyifashe mu bwango abubu
batihangane abo bibana bagize ikibazo bigireho nabo bihangane uzomunyereka niho yabwira ati ahubwo wowe wumvise bikunze ugenda mu isengero atupfuka mana warampaye mukabatekereza ati ibyo byambo byose no kugisha ati bamaze kujya mu kanwa ntibizokorohera ati burya nosubira kumenya ko uri umuntu namenya ko nagwaye ati canke nosubira kumenya ko ugwaye nosubira kumenya n'ibyo twaciye mu vyiza canke bibi ati turasenga ibyo byambo ntuzobisubiza no mu kanwa none mama imiti bagwaye mu nshuti ya bose yari imeze gute ko benshi bavuga ko imiti yo ngaha mu nshuti ya bose bica jewe nukuri nk'ubu nka jewe urabona aho nari ngeze sinari kumva ko ibishe ahubwo gusa numva umenga ni umuvinyu aho wari ugeze numva yuko ari umuvinyu kuko nari kumvuga nti reka ndawunywe jewe nsambira amagara yanje ndabe ko notambuka ntugeze umva kubiyisha oya nukuri n'ubu ntubona naho wovuga uti ndawushize mu ndobo canke ndaguhaye ibido wiri buyimaze yo ndoherwa gute abantu bavuga bati imiti yo mu nshuti ya bose nivyo iravura mugabo irarura irabishe notuma ahubwo umuturura ni ukora umuturura ni ukora none n'umugabo afise ingufu hajya ubutomboye nawe yahinduje umugabo kweli iyo ngwara yakugiriye nabi none uravye inshuti yawe amaze kuvura ubona bakuvaye diyabete gusa ntabesha ubona iyo umuntu agwaye ntagwara indwara imwe zikwegana zose nuko atazubuza jewe mu bisanzwe je nari mfise amibe nkagwara amaveyisi azora udufise yazategwa niyo diyabete nyine ngira ngo nkagwara iyo hepatasi iyo rero ifashe nukurakanyira nararaga yagufata gute nayo jewe ingorane urumva mfise umutima uduze sindabireko urumva ucemenga nikoreye ibuye mu mutima nyene kandi bigaca byanka yuko njyama umucamo rero ugacuza hanyene intugute urumva intugutera hanyene pfo ntijayo icehera hanyene ikaduga no mu mutwe kandi ziyanuye ahoriza numva nkacana shuha umucamo rero ugasara nikozeko nkaca ngenda nkafata umuswaro nkabombeka mu mazi nkaca nzana hamusi y'ibere haheze nk'iminota ingahe ubwo nyine muswaro wacizura gushuha wowe wasize umuswaro hehe musi y'ibere kubera umucamo warimwo amazi narara muri saro nicaye kugeza ubu rero ntavyo cumva ni kuri ubu wa mucanwa wahora wakukamenya n'uburimbi musi y'ibere ubu hajyamye neza ubu niyo njyamye ndumva yuko umenga ntaca nikoreye ya ntuguta yahora ihera hanyene kuva mu mutwe ikaca ihera hanyene gutya ubu umaze iminsi atayo numva je senze kwipfuka narari idirisha ryuguruye uko ugasanga aho njyamye hajovye kubera intuguta ariko ubu navyo numva nukuri maze igihe kingana gute utavyumva urabona kuva aho mbiriye ngaha intuguta yari yabandanije ngira ngo yari imiti itari twangane mu mubiri ubu ndamaze nk'iminsi 4 iyo ntuguta ntayumva kandi wa mucamwe ntawumva none ngaha mu nshuti ya bose hivuje iminsi ngaha dutanguye kuyivuza ntazanya ko gakaye ntacyo nomenya mukaha iyo muri otise biri mu kugereranya tutararaba wavuti indwi zibiri cyangwa ukwezi nk'iminsi ngana gute kugereranya uyu munsi igeze gatatu nza ngaha ya gatatu watwara imiti y'indwi imwe urabona imiti bantekerera imiti mwari mwantekereye kuva aho ndihiye y'amahera ntiyari mike iheze ca ndagaruka ndatora iyindi ubu rero yari yaheze kitima ngarutse mvuga ntereka bapime barabe vyoba bigeze numva ico mumbarira rero cyarindiriye muganga gupima ariko mugabo ufatiye mu mubiri wawe uko wari wiyumva igihe warimbuza
ugafata mu wabwihe warinduza ngaha ubumva bimeze gute cyahindutse ni kinini kuko ni ku murango niriwe muhira byase nyene ko ndoga ku kazi nirirwa ndasambagira kurumva samahoro n'amafise muhira ngo nuko ndi muhira nirirwa ndasambagirika nticara bikanka urumva n'igisusu sanki cara wamenga naraboze kamenya umuntu yankubise ukamenya naboreye imbere mukubu urumva ndicara bigakunda bimwe byose byahora bivunagura amaboko nkumva umenga ukuboko n'umuntu nyene avunye ukamenya nta n'uruvo na rumwe ruriyo ubu ndamese impuzu nkumva nyene amaboko ndayatereye nkumva nyene ameze neza ya misonga yose nahora numva iheramye no gushika mu gutwi ubu unye uko buca ni kwipongoka imisonga za mu gutwi yarahera no mu gutwi kuva mu mutwe gushika ku maguru nta nahamwe ntari mfise umusonga hakaca bishika kujya kuburima nyene umunsi nyene kujya kumunsi urabona umunsi uri kurarisha ubwatsi nanje umubiri wanje ni karasiga umeze mugubu iyo misonga yose umva nkiza ngaha hamwe naza ngaha nyene ndi kuri iyo miti yarazibagurika mutama kandi warinda iyo ni miti iri kirakora nanje ntoyamukama wanje ngenda apfuye iyo misonga nyene ikaguma irandura bugaca nkanura bugaca nicaye mugubu aho merukira ngaha ubu unye kuva aho mbiriye ngaha yanukuta yaheze yamisonga iri kiragenda bukebuke ubu ndaryama nkihindukiza gusa biranja mu rugo kandi igihe ubu ntamenya ko bwakeye oya kubera ugati rusimbi yego nukuri nanarushe ishimwe muka yego nanarushe byari bikomeye none ubu wigeze kumbwira kandi ko gitanda ubu rero ugitanda ni sawa naho twokeje tugatangura igitondo tumeze neza yego kweli yo mutamerewe neza oya nawe nararyohewe nuko ntiyarakijya n'utwoko yaragenda mu isoko usize umuntu aremvye muhira naho uri kurakora ntunezerwa akazoja ngaho akijigwa nkaza mbona araje uracariho ndacari rero ndakwereke ureka kuza uraguma mu nda ngo zuridadaza nk'umuntu akuze ngo zuraza wota akazuba ngo rega n'akazuba karimwo umuti ngo uheze mu nzu wohwera ntego nanjye ntego aho ntibikunda yuko nza kuva muri icyo gitanda ndamubwiye ngo ndaza kuza ko naho kwangora ngo uvayo nanjye ntari buveyo je hari hageze umupima byago dukora ibintu hari hageze nko ku muryango nkaho aho natera ukuguru ngo nurire nje mu nzu ntavuye wagenda wavuye reka hari ibintu byinshi utarambwira bwabonye uca wihorere ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.